Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Mu gihe isi yose yari ikiri mu kanyamuneza ka Pasika, yatunguwe no kuzinduka yumva inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umwungere wa Eklezia Katolika, Papa Francisco. Igihe c'isaha 8:20 z'ijoro kw'isaha y'i Vatikano, niho Papa Francisco yitaba ijwi ry'uwamuremye, akaba yari yamutoreye kuba umwungere wa Eklezia Katolika igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2013. Urupfu rwiwe rukaba rwatunguye benshi kubera ko rwashitse inyuma y'amasaha make cyane atanze umuhezagiro wa Pasika Urbi et Orbi ku bakristo bose ba Eklezia ikw'isi yose. Mu gatondo kuri uyu wa mbere neza na neza igihe c'isaha 1:35 akaba ariho abashinga ntahe bane bo ku kirimba c'i Vatikano mw'ikoti ryirabura barongowe na Cardinal Keve Joseph Farrell bamenyesha iyo nkuru yatunguye isi yose. Akanyamuneza ka Pasika kavangana n'umubaro mu mitima y'abantu. Ukwemera izuka gusigara ariko konyene kiremesha ubwo Kristo yatsinze urupfu, akanemerera bamwemera bose azobazura. None Papa Francis yarinde, yakomoka he, yamaze iki muri Eklezia Katolika, nibiki isi itazomwibagirira? Papa Francisco yari yavukiye muri Argentine igenekerezo ya 17 z'ukwa 12 mu 1936, neza na neza mu gacimbiri ka Flores, komine Caballito, mu muryango ubayabaye. Abavyeyi biwe bakaba bari Mario José Francisco Bergoglio na Regina Maria Sivoli. Aba bavyeyi bakaba barabimukira b'Abataliyano baje muri Argentine kurondera ubuzima. Akaba yari imfura mu muryango w'abana batanu, muri bose hakaba hasigaye mushiki we Maria Elena Bergoglio nawe nyine ageze mu zabukuru. Akaba yari yavukiye mu muryango w'Abakristo Katolika ariko akomezwa mu ndero rukristo na inakuru. Amaze gutangura ishuri ry'intango yitiriwe umuvyeyi w'ikigongwe yegukira abihaye Imana, akaba ari naho yaronkeye ikomuniyo ya mbere. Akaba yize amashuri yiwe mato mato n'ayisumbuye ayiwabo nyene ku kigo ca Coronel Pedro Servinho na Hippolyte Yrigoyen, ari naho yaronkeye diplome y'amashuri yisumbuye. Mu bijanye n'inkino yari umuntu yakunda basket n'umupira w'amaguru, ari navyo vyatumye akunda ikipe yitwa San Lorenzo mu Kiespanyol. Ku myaka 17 niho yatangura kumva umuhamagaro wo kwibera Imana. Ku myaka 22 no kuvuga mu 1957 araheza asaba kwinjira mu seminari nkuru y'Idevoto yatwagwa ico gihe n'abajesuite, ariko arahava yumva niyoshishikara inzira yo kwibera Imana ari umupatiri w'umudiocese, araheza afata ingingo yo kwinjira mu bajesuite. Mu mwaka w'1960 niho bamurungika muri novisia y'abajesuite muri Chili. Inyuma y'imyaka 2 gusa aragaruka muri Argentine gushishikara ivyigwa vya filozofi na teologia. Araheza aharonkera urupapuro rwa lisanse muri teologi na filozofi muri college nkuru ya Michel Mweranda. Akaba ari naho yigiye ururimi rw'igifaransa, Italiano, Ikidagi n'icongereza. Hagati y'1964 na 1966 aza kuba umurezi muri college y'umugabekazi w'ukwemera no muri kaminuza ya Salvador. Araheza ahabwa ubusaserdoti ku myaka 32 itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu mu 1969. Inyuma yo kuronka amahugurwa mu vyigwa nsamamutima, yaciye atorerwa kuba umuyobozi wa novisi y'abajesuite muri Argentine nyene. Hagati yaho akanigisha ivyigwa vya psychologie n'ibijanye na literature mu mashuri atandukanye yo muri Buenos Aires. Ku myaka 36 mu 1973 gushika 1979 atorerwa kuyobora province y'abajesuite irangurira ubutumwa muri Argentine. Mu mwaka w'1992 ushira 1993 niho Papa Paulo wa kabiri yamutorera kuba umusenyeri yungirije wa diocese ya Buenos Aires. Mu 1997 niho yagirwa umwungere mukuru yungirije wa archidiocese ya Buenos Aires. Itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri mu 1998 atorerwa kuba umwungere mukuru wa archidiocese ya Buenos Aires.
mu mwaka wa 2001 niho yagirwa kardinale na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Hagati ya 2005 gushika mu 2011 niho yatorerwa kuyobora inama nkuru y'abasenyeri ya Argentine. Igenekerezo ya 13 z'ukwa gatatu 2013 atorwa kuba papa asubirira Papa Benedicto yarahejeje gutanga imihoho kubera izabukuru. None yaranzwe n'iki mu buzima bwiwe? Bikuru vyamuranze mu kuyobora Ekereziya, yari umuntu yicisha bugufi, yegera abantu bato bato, abakuru n'abato, gushika yaho agwanirira abakene n'abacinyizwa mu buryo buboneka. Mu bijanye ukumenyesha inkuru nziza, yarasaba guhera mu ntango ko abungere abasaseredoti ba Ekereziya Katolika bogira akamoto k'intama baragiye, agashaka ko batobaho nk'abaganwa canke abatware bo mw'iyi si, ahubwo ko bokwicisha bugufi bakegera abakristo baragijwe, bagasangira ubuzima bubi na bwiza babayemwo, kuko umwungere nyamwungere amenye uko intama ziwe zibayeho. Uko kwicisha bugufi kwiwe kwarikana cane cane mu bimenyetso bimwe bimwe. Hari aho yasoma ibirenge by'abategetsi bagenda kumuraba, canke akoza ibirenge abanyororo, canke akagendera ibisagara bikinyi byo mu Butaliyano n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere canke biri kure na kure. Mu bijanye n'indinganizo ya Ekereziya, yari umuntu ashaka impinduka, akaba yari umuntu yasaba ko Ekereziya yoba iyiciye bugufi, yitwararika abategira icepfo na ruguru, abantu bato bato, gushika yaho asaba ko Ekereziya yofata akaranga k'abakene kugira ibitwararike, Église pauvre pour les pauvres. Niwe mu papa kandi yagize impinduka cane cane mu guha ikibanza kiboneka abakenyezi mu burongozi bw'Ekereziya i Vatikano. Aha twovuga nka Mama Raffaella Petrini yaheruka kugira ngo abo umuyobozi w'igisagara c'i Vatikano, nka Simona Brambilla yaheruka kugira umuyobozi w'igisata c'abihayimana bo kw'isi yose. Mu bijanye na politike y'isi, yakurikiranira hafi ibibera muri iyi si, mbere nk'umuhanuzi agatumirira abatwara iyi si kuyitwara neza no ku neza ya bose. Muri iyo ntumbero yari umupapa atarya umunwa kandi atavugira umuvumbi kumuvumba, ahangana n'abategetsi b'ibihanganye muri ino si. Ntiyatinya kwiyamiriza abatwara iyi si baguma bashaka kuguma bakoroniza iyi si kubw'inyungu zabo, cyane cyane ivyo bagirira ibihugu vya Afrika n'ibindi bikiri mu nzira y'amajambere. Akaba yabaye umupapa yiyamiriza ku mugaragaro ibihugu vya rutura, ukuntu biguma bikandamiza ibihugu bito bito binanyaga ubutunzi bwavyo. Akaba yibukirwa cane cane ku ijambo rikomeye yaheruka kuvugira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yasaba ko vyoreka kwiba ubutunzi bwa Kongo, bagaha amahoro abanyafrika, bakaba mu twabo batekanye. Ariko kandi ntazibagirwa nk'umupapa yateje impaka nyinshi n'umwitwarariko cane cane mu bijanye no kwemera kwa Ekereziya. Aha tuvuga nk'imihezagiro yaraba aba bana basangiye ibitsina, ukwemerera ukwegera ku ruhimbi weranda w'abahukanye basubiye kubaka, kwifuza ko abakenyezi bohabwa ibanga ry'ubudiyakoni muri Ekereziya n'ibindi. Uyu mupapa yagira 266, akaba arengutse Bukama, yari amaze imyaka 12 n'amezi 39 arongoye Ekereziya. Akaba arengutse ku myaka 88 ahitanwe n'indwara yo guhema nabi n'izindi yagendana. Imana imwakire mu bwami bwayo kandi ikomeze n'abakristo b'Ekereziya Katolika n'abandi bose bamukunda.